Mwigisha ivyo ukora. Uri mana yakandi karyo. Uvuze gute Audry? Mwigisha ivyo ukora. Nivyo ukora yema n'ibiki. Baza buracana niyo nze. Ushobora kuyima tuko ndasengesha abantu abwati. Imana yakubwiye ubuzima bwawe bwe. Eka ibintu umenga uri Yesu ku musaraba. Cyane nakubwiye. Nafyozi. Safi. Tora karata. Yuko abinyigisha. Ega je ndi isengero. Ega ni batera ngaha. Boss wihenze. Kine ubwenge. Cyo gituma nta ubwengutse. Mabushinga gusenga. Kina bro. Tora nawe. Oh ya, ndisindaki. Ese tenkina. Kina. Kina kandi. Kandi. Nawe urayizi. Rekizani. We kina kandi. Kina kandi. Lota. Manu wakizero tu nayo ubona wewe. Ndabizi kuri kwa mwigisha. Kina none. Nayo fisi. Uteve tora. Tic tac. Tora fisi. Ko uzonyigisha ibintu byinshi bibi. Akwigize. Urabibona. Weki karata. Nindi karata. Nukuri metri ndashitse ubunyene ndashitse mu mpe 30 minutes gusa nzoba ndabashikiri. 30. Ego mumbabarire cyane. Telefone yazimye nta matara twaye dufise. Sawa ndaje. Yeah. Audry kama mbiri zanje mwazishize hehe? Nubwira Hehe. Turi ngaho hanze. Ko ndababuza ntimuzi icuma canje iyo gitumbereye. Mubonye kama mbiri cyangwa ibirato nimushaka kubishirayo. Ngiye kura wa mumetre wa muavuka adufasha mu bintu bya kati. Nta numwe ashaka kumerekeza. Tufinira ubona ko ye. Nakina kimwe. Gakajya. Ivyo vya ugaruka ryari birajanye n'ibisa. None abarire ndashaka kumerekeza. Hano. Urabona ko umuntu umwe kene wese amitweka. Nico mu Maria. Ai. Kati. Ikindi umukino sha. Ndabashikiriye. Ni jewe. Ikizo karata. Ikizo karata. Ni. Mwigisha ivyo ukora. Uri mana yakandi karyo. Uvuze gute Audry? Mwigisha ivyo ukora. Nivyo ukora yema n'ibiki. Baza buracana niyo nze. Ushobora kuyima tuko ndasengesha abantu abwati. Imana yakubwiye ubuzima bwawe bwe. Eka ibintu umenga uri Yesu ku musaraba. Cyane nakubwiye. Uriga bose. Uriga. Ko bijya byananiye. Wiga. Bitubwira ko je byananiye. Urabona nkaya gataka kari ngaha. Arakabonye. Uraza amata twe dukoresha musengera. Urica. Hari abakiriya benshi badakeneye. Banza unyumvize kwanza. Ndakubwiye ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Urashaka kubyiga? Beho nka wewe. Abazi nyine ndira hageze ko ndi halwayo ngahaye. Nyigisha gutamba dogi. Sawa. Audry. Urabona nkaya gatara babone ngaha. Hari abantu benshi badakunda abakiriya b'iwacu. Kwanza bijye ibintu kandi bikunda bimwe nyinshi. Bimwe ukora mu mwiza. Ibintu bya shetani. Abasinje shetani. Tutujwera bisi. Imana yatungitse gutanga ivyishimo. Mani gweza gere cyane. Ivyishimo. Uravuze ariko ntuzi ikintu uvuze. Yatugishiye gutanga ivyishimo.
turungika ngaha nk'abantu batanga ivyishimo mwenyigisha none wala bo ntangura gute uba woroshe kuva yaba yoroshe ugushira mu mobile bira amagufa yabaye ivyuma nk'ibyuma byabuze amavuta ebona ugushira amavuta hama haguruka abaza kwanza ukiyumva umuntu w'umugabo nk'umuntu w'umugabo tabwoba akambe ngena kwiki karaba no maso harahinduka ibyo kwagana ibyo kwasenga aho turi nabyo keneye ndabikeneye dawe gushasha Audry nukeneye ngiri twagiye kukuba sivyo ngumu nurafungura basi twihoza uko ndi serious twagiye okay aka ni izina rya Yesu Yesu aje gute baza nkari hagati yacu yatubona aka jibiheza aka okay aka uwanika amenyo kwanikiki aka subiramo kwanika birapa aka bijya bindira Wewe kwanza. Hiyo kazi? Masaa. Bari bakora imihango byo. Uraserva mu kabare cyane. Wasanga se. Kubega abantu baserva basaguta. Okay. Saho zo bimena. Umujera wa boîte cyangwa usabye na kora buri igisimo nakazobugiye kuno abakomisiyoneri ntibakora amasaha. Darushikaye. Peko agiye uryohewe ugarutse umenga nta vibe ufise. Cyane kinjoye kwanza. Yego. Ko nani utanacere. Ijya murabe barugarukana bihezo. Cyo ibintu byose umayimba ko muri ubuzima se watawura ngene bimeze. Sinzi ko ari ama épreuve imana incishamo kugira peut-être ngirizoshumbushya après ndafasha abantu bigahera nabi. Nani habaye? Wese navuye ngamvuga ngo ngikura mu avoka. Kana kahura kaza kundabanga kamwe wanambaza kutuvukana. Kakati. Wowe uribuka kaza ngari agakobwa kaza kumuraba ngaha. Kabaga bagenda ndakabwira ujya mukoga si umuntu mwiza.
azo gutwara mu bitari byo ko turamuzi twe naho dusotse imisi tumusanga hanze yaravye n'amashuri sinzi abagabo yakatwayemo nawe bakatenda hanyuma sijyambere bibaye teregeze kuba kashikara ikurayo unaho navugana n'ukuri abo bantu kuma bigira ele mineur bishaka kujyana nanduye mu avoka kugira ashoye kubidufashamo ukayambariye ati uyo mugabo nta prevenime dufise ko ari we yamuteye inda legalement ushobora kwakiza umuntu udafitiye prevenime hanyuma ndabwiye turafise ama message ko bakundana bikati none bakundana ni kimwe hari hano namwe avuga ko iyo ndari gwiyo ati ntigikunda gutumwitwarira cene uvumenga vyandege nabuze ico mfata je mwana ndamufata nk'utonya wanje naco nagize narahanuye mwana ndagwede mbego umfashije cyane ko ndarusha none nakuntu mwogira mukamupyeje kuntu mugafata audio canke video ariko arabivuga sivyo mukamustressa mukagindana neza makabivuza biseruye neza kumusani mwashaka kumuhavoka cyangwa mu canke iyo audio canke iyo video kandi muzimufise umva gute ndibaza kandi ico kintu mbwiye nico kuko baracari en contact niyo niyanga kumuvugisha irirwa aramuvugisha ndi sure yuko tugenda waje twenda mu miga yo kumugoroba no wasanga abantu bakora avugana gutyo gashibuwa tugende mfita nibe tugiyemo none ntiwabaye ko aramvugisha ntitujanye nacu merci beaucoup tamenye ngenda bije eka kwanza ivyo bintu bamujamo namwe nzosanga muri mu ngorane sinzi niyo muba muroye bizu cyako gusa uribagiye telefone Oui. Allô? Ma connexion nga. Allô? Oui, uranyumva. Hewe, nagenda vugana nawe mu metre yambariye ngo nakiri nakimwe gikunda tutafise preuve. Mugabo, ntupape, anzuri ndira. Ndafise unide. Ndafise unide y'ukuntu two collect ama preuve ahubwo wombwire gusa byari wibaza uzoronka umwanya ejo tubonana. Birakunda ejo sawa dufate saa 9 uzobushitse ngaho muhira siko sawa sawa je ndagiye kuruhuka ndarusha